Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka ko yariko aravugwa mu bisata vyinshi bigiye bitandukanye, gusa nanone tukaza kugaruka ku ngingo leta y'u Burundi yafashe kuri babandi bose bahuye n'amasanganye cane cane nga abanyagihugu bageramiwe n'imyuzurira. Leta ikaba agiye kwimura burundu rero abanyagihugu. Leta y'u Burundi nkuko tuza kubigaruka ko mu makuru yacu arambuye igiye kwimura burundu abantu bose bageramiwe n'ikibazo c'imyuzurira na cane cane ababa mu Gatumba bakarondererwa ahandi baba kandi atari mu kiyaya. Ashikiriza ivyavuye mu nama shikiranganje yakoranye muri Nondwi, Jerome Niyonzima umuvugizi akaba n'umunyamabanga wa leta avuga ko icihutirwa ubu ari ukwimura abantu baba mu turere tubangamiwe n'imyuzurira no kubagarukira ko haba mu bifungurwa canke mu bindi ivyankenerwa. Niyonzima akavuga kandi ko leta igiye gutegekanya ibindi vyokorwa mu maguru masha mu minsi iri imbere no mu myaka iri imbere mu buryo burama, ngo muri wa muco mwiza kandi wo gushigikirana leta y'u Burundi kabitera kamo abarundi gufasha bari mu kaga. Leta y'u Burundi ikabigiye kandi gushinga umugwi harura ivy'igihugu gihomba kubera imyuzurira, ikanakurikiranira hafi ibikorwa vyo gutabara. Umugwi ukazobigizwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, uw'inyubako, w'amagara y'abantu, uw'ibidukikije, wo gufatana mu nda hamwe n'uwo kwivuna abansi. Aha rero ni naho natwe duca tugaruka ku kindi kibazo cabaye mu gihe benshi bavuga ko abasenga bibuka gusengera abasenga kuri uyu munsi wa Mungu bibuke gusengera igihugu cacu. Ni mugihe kandi ivyabaye nanone mu ijoro ryo kuwa gatanu rishiro wa gatandatu ku mutumba wa Gabaniro muri komine Muhuta wo mu ntara ya Rumonge bidasanzwe, nkuko twabagejeje ko umusozi wa Kirasa warashungurutse, amazu yaho arashwanyagurika, ivyahononekariye ni vyinshi cane. Umwana w'imyaka 4 yarahasize ubuzima, amazu 375 yarasambutse, amagitara ashika 500 y'imirima yarononekaye, amazu y'urugomero rw'umuyaga nkuba rwa Kirasa yose nayo yarasenyutse. N'ubundi ibi navyo bikaza vyiyongera ku bindi bibazo vyari bimaze iminsi mu Gatumba, aho Gatumba atewe n'imyuzurira nkuko twabagejeje ko bikaza noneho vyonyura vya bibazo vyari bisanzwe mu gihugu, harimo ubukene, ifaranga ry'igihugu riguma ritagaciro, ibiciro vy'ivyankenerwa biguma biduga, urwanko ruguma rukomera mu vya politike, abarundi babandanya kunyuruzwa n'iperereza, ubwoba bwiganje mu gihugu, igihugu kitagira ukuganira ndetse n'ibindi. Turaza kubigaruka ko mu makuru yacu mu buryo burambuye. Nako kandi hari ibintu bitangaje cyane vyabaye mu ntara ya Kirundo, komine Busore, navyo tuza kugaruka ko. Ni mu gihe umushikiranganje wa mbere Lieutenant General de Police Gervas Ndirakobuca ubwo yari yabwiye Anagesa ko igomba gusubiza amahera yose yagiye iranyanganya abanyagihugu. Rero amanyanga mu igurwa ry'ibigori vya Anagesa, abanyagihugu bakaba babajwe no kubona bafashwe mu manyanga baraciye barekurwa. Aha turaza kugaruka ifatwa ryamwe mu bakora ayo manyanga, gusa abakaba ari abantu begereye cyane ubutegetsi. Nk'akarore turaza kugaruka kuri aho Manirakiza Dominique ubwiwe yishikiriye ahagurwa ivyo bigori ku mutumba Rurira. Uyu akaba ari urongoye igipolisi muri iyo ntara, uyasanze amanyanga ariko ahakorerwa ateye ubwoba. Uyarongoye igipolisi akaba yaraciye ahagarika abajejwe kugura uwo mwembo, harimwo Bigirimana Abdul Karim Kaburure wonse umuganga w'ibitungwa ku mutumba wa Kadidiri. Uwa gatatu yaciye ahagarikwa ni Mutabazi Fideli umurwiza tunga w'umudandaza muri iyo komine. Bose rero yaciye agenda kubapfunga. Ntivyagarukiye ngaha rero, hari bamwe batangiye guhamagarwa n'abantu bakomeye cyane, harimo n'abashinga amateka. Bikaba kandi binavugwa ko Jean Baptiste Nzigamasabo batazira gihahe ari kumwe na musitanteri wa komine Busoni Ngabonziza Rishari, ubwo bihamagariye uyu mukuru w'igipolisi muri iyi ntara bamutegeka kurekura aba bose bafashwe. Bikaba bizwi ko Jean Baptiste Nzigamasabo batazira gihahe ari umugenzi akomeye cyane w'umunyamabanga mukuru w'umuganga uri ku butegetsi CNDD FDD Reverien Ndikuriyo. Ibi byose turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tujucikanwe nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenzi bawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa niba biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu yakure. Mwaye kaze mwidonido yano makuru.
Abategetsi b'u Burundi baratangaje ibihe bidasanzwe bivuye ku iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika. Ibi vyose bikaba vyaratanguye aho umushikiranganji w'u Burundi ajejwe umutekano amenyesheje kuri uyu wa kabiri w'indwi nyuma y'umuhingamaka abantu barenga ibihumbi 200 bakozweko, abandi barenga ibihumbi 200 bakaba batagira aho bakika umusaya. Yahamagariye abantu gufasha n'abasaba imfashanyo y'umuryango mpuzamakungu. Leta zunze ubumwe za Amerika nazo nyene zikaba zemeza ko ibintu bikomeye, zisaba ko hoboneka imfashanyo zihuta mu Burundi. Didas Bikebuke hari mu bakozwe ko n'imyuzurira muri iyi minsi iheze mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Uyu akaba mu bumanuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi aho inzuzi Muha na Kanyosha zasheshe zica ibitari bike. Uti aha hari uruyoya rumaze gupfa rutwawe n'amazi y'uruzi Kanyosha, kandi surwo gusa hafi y'iwacu twaramenye ko hari abandi bana babuzwe irengero. Aho iwacu naho mu ngo ntacyo twarokoye mu nzu zacu kiretse ubuzima bwacu n'ubw'imiryango yacu, akaba ari kashinga intahe. Leta yo ikavuga ko yarengewe n'ibiriko biraba, ikavuga ko ikeneye imfashanyo y'umuryango mpuzamakungu mu ntumbero yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Hagati ya Nyakanga umwaka uheze w'ibihumbi 2023 no ku kwezi kwa Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2024 abantu 223,944 nibo bari bamaze gukorwa ko n'ikiza El Nino, niko vyashinzwe ntahe na Violette Kanyane Kakomvya arongoye ONU mu Burundi na Martin Niteretse umushikiranganje mu vyajejwe harimo umutekano, intwaro hagati mu gihugu n'iterambere rusangi. Mu rupapuro basomeye hamwe rwerekana ko Burundi buri mu bihugu 20 kw'isi bigeramiwe n'ihindagurika ry'ibihe. Ihindagurika ry'ibihe bijanye n'ikiza El Nino ni rinini ku buryo imvura iriko iratera imyuzurira myinshi, inzuzi zirasesa amazi y'ikiyaga Tanganyika nayo akaduga. Nkuko rero urwo rwandiko ruvyerekana, imiryango irahanzwe n'ingaruka nyinshi, harimwo abantu batakaza ubuzima no kwimuka kw'abanyagihugu bageze ku bantu 98,000 hamwe n'ibintu vyononekaye. Hafatiwe rero ku kuntu ibintu vyifashe ubu, leta y'u Burundi bicishije mu bushikiranganje bujejwe umutekano nabwo bujejwe guhangana n'ibiza n'isibe iratabaza amakungu. Hamwe rero nabo ngo dufashanye, turakeneye imfashanyo y'amafaranga mu ntumbero yo guhangana n'ibibazo biguma vyisubiriza. Ibi bigakorwa mu ntumbero kwirinda imyuzurire yobandanye bamyinshi, isenyagurika ry'imisozi, imiyaga y'igihuhusi n'urubura. Akariko Martin Niteretse yatangaje, akaba amenyesheje kandi ko abantu 336 bakeneye imfashanyo. Uyu Suzanne Ndereyaha numwe muri abo bakozwe ko n'imyuzurire. Uti twarashoboye gusohoka amazu yacu kubw'Imana, abana bamwe baratwawe n'amazi, hari undi muntu tutaratora ikiziga, turi mu mwiheburo mwinshi, nta na hamwe dufise tuja, abafise uburyo barimukiye mu yandi mazone, twaratawe nta muti n'umwe tubona. Niko Suzanne Ndereyaha agaragaza umwiheburo, akaba ari umwe mu banyagihugu baba mu karere ka Bujumbura kabangamiwe n'imyuzurira. Nimbwiye kandi Martin Niteretse avuga ko abantu batari munsi ya 5 bamaze kwicwa n'imvubu muri zone irimwo imyuzurira. Ingona nazo nyene ziramaze kwiha inkumbi zica abatari bake. Imyuzurira nta muhwe igira kandi umuti rudende wo guhangana nayo nuko yigira kure. Ariko ikibabaje ngo nuko umengo hari ubwoko bw'isuma ku kwegera abantu ku mazi. Niko Niteretse yagaragaje umubabaro. Violette Kanyana Kakomya ntiyatomoye amafaranga Burundi bukeneye kugira ngo butorere umuti ico kibazo. Gusa leta y'u Burundi, abakora mu gisata c'abafasha nka leta zunze ubumwe za Amerika n'abandi turakeneye uburyo bwiyongera kugira duhangane n'izi ngorane ziguma zisubiriza mu ntumbero kwirinda ingaruka zikomeze turutse ku myuzurira, gusenyuka kw'imisozi, imiyaga y'igihuhusi, urubura hamwe n'izindi ngaruka. Yongeye ko ati uru rwandiko kandi duhejeje gutera ko mukono turi kumwe n'umushikiranganje rugenewe korosha ibikorwa vyo kwegeranya uburyo busigaye kugira ngo dushigikire ibikorwa vyo guhangana n'ingaruka y'ikiza El Nino cyatumye haba abantu barenga 300,000 bakeneye imfashanyo. Nimwe kandi umumenyesha makuru yaragombye kumenya uburyo nyezina bukenewe. Umushikiranganje Niteretse azwi ko atarundi rurimo ngavugamwo rutari Kirundi yishuye avuga ko igihambaye atari ukumenya amafaranga akenewe mu ubitegezwa gukorwa. Uti ntitwoshobora kuvuga amafaranga nyezina akenewe kuko ntiturakora ibiharuro bitomoye. Twebwe ico tuvuga niki, leta n'abayifasha dutegerezwa kurondera uburyo kugira ngo twirinde ko haguma haba abantu bapfa. Niko yishuye. Kwigenekerezo ya 12 Ndamukiza guheze
urongoye umurwi ujejwe guhangana no gutabara mu bihe vy'ibiza n'isibe yari yatabaje asaba ko Burundi butegerezwa guhamagarira ababufasha kugira ngo batabare mu gutangaza ibidasanzwe biturutse kwiduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika. General de Brigade de Police Aniseti Nibarute yatangaje kandi ko imvubu zavuye mu mazi zitera abanyagihugu bahakikuje nk'uko ubwiwe yavyivugiye. Umushikiranganji Marite Niteretse akaba avuga ko ababangamiwe cyane n'iryo hindagurika ry'ibihara bari mu gice ca Gatumba hafi rubibe Uburundi buhana na Kongo bivuye ku isesa ry'uruzi Rusizi, uruzi rugabura Uburundi na Kongo n'ubundi mu makaritsiye amwamwe y'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hani urubibe n'ikiyaga hamwe no mu gice c'intara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'igihugu. Martin Niterese yamenyesheje ko ababa muri ico gice ca Gatumba bazimugwa kuri uyu wa gatatu bajanwe muri zone Mibimbi mu ntara ya Bujumbura. Uti nituraronka uburyo kandi bategezwa kwimurwa, ntitwagombye gukoresha inguvu ariko twagombye gushira imbere umwumvikano. Bonyene barabonye ko aho hantu hatari aho kuba, niko yarangije avuga. Nkuko kandi twabivuze kuturagaruka kuri ca kibazo igihari mu ntara ya Kirundo komine Busoni, amanyanga mu igurwa ry'ibigori vya Nagesa. Abanyagihugu bababajwe no kubona bafashwe mu manyanga baciye barekurwa nk'uko tubibona. Muri iyo komine haravugwa amanyanga adasanzwe mu igurwa ry'ibigori. Abanyagihugu ntibigera bagurirwa umwimbu wabo. Abanyagihugu bakaba bagoma babona ibigori biza vyuzuye amamodoka bishikira mu kiga ca Nagesa. Gusa amakuru adushikira yemeza ko ivyo bigori ari vy'abadandaza bakomakomeye muri iyo komine barangurira mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Ayo manyanga bakayakorana n'abategetsi bo muri iyo komine. Gusa amakuru twahotohoje nuko ivyo bigori biva muri Tanzania bikinjirana muri komine Giteranyi ya Muyinga bikajabukira ahitwa ku Mutembo biciye mu rufunzo rugabura ikiyaga Kanzigiri na Rweru. Babishikanye rero baca batora intonde ziriko amazina biyumviriye ko ngo mahimbano. Mu vyatohojwe nuko izo ntonde ziri mu gitabu ziba zirika amazina yitirirwa abanyagihugu mu ntumbero yo kunyegeza amazina y'abadandaza bariko bakora ayo manyanga, kugira rero ngo berekane ko ibigori vyazanywe n'abanyagihugu bavyirimiye. Muri abo bariko bakoresha amazina mahimbano hashoboye kumenyekanamwo ubutwara imbonerakure muri komine nshasha ya Busoni Bucumi Vitali hamwe n'ubutwara igisata c'amagara y'ibitungwa muri iyo komine ya Busoni Nkuru Nziza Didas. Bose bakabikora ngo bashigikiwe n'abategetsi harimwo na Mustanteri. Ku munsi wa kabiri igenekerezo ya 16 Ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 nkuko twabibagajije ko mu funyafunyo urongoye igipolisi muri iyo ntara Manirakiza Dominique yarishikiye ahagurirwa ivyo bigori ku mutumba Rurira. Yasanze amanyanga ariko hakorerwa ateye ubwoba. Uwarongoye igipolisi yaciye ahagarika abajejwe kugura uwo mwimbu. Bigirimana Abdul Karim Kaburure wonse umuganga w'ibitungwa ku mutumba nawe yarafashwe. Uwo wa gatatu yaciye ahagarikwa rero ni Mutabazi Fideli umuguzi atunga w'umudandaza muri iyo komine. Bose yaciye agenda kubapfunga. Inyuma y'akanya gato warongoye igipolisi yaciye ahamagarwa kuri telefone. Yahamagawe n'uwahoze ari umushinga amateka muri iyo ntara avuka muri komine Busoni Jean Baptiste Nzigamasaba batazira Gihahe ari kumwe na mustanire wa komine Busoni Ngabonziza Richard. Mu kumuhamagara ababiri bari kumwe n'uramuswe umugambwe CNDD-FDD muri komine Shashi ya Busoni Karenzo François Xavier. Bamuhamagariye ku rugo rwa Gihahe ikabanga muri iyo komine nyene kugira bavugana ukuntu ico kibazo cohera hafi kitiriwe kiraja hejuru ngo bimenyekane. Urongoye igipolisi nibwo yaciye asabwa ko yorekura babiri muri abo yafashwe no kuvuga Kaborore wonse kuko Lewonse asanzwe ari we akurikirana imirima ya Gihahe na wa murwiza atunga Mutabazi Fideli asanzwe ari warangura ivyo bigori bakagabura nabo bategetsi bamurekuje. Wa wundi wo ngo utagira inasenge arisenga. Umwe Bigirimana Abdul Karim yaciye aguma afunzwe wenyene gushika ubu aracapfungiye mu gasho ka komine Busoni. Abanyagihugu ntibatahura ukuntu rero abari kwisonga muri ayo manyanga barekuwe hakaguma hafunzwe umwe gusa. Bikavuga ko bagumye bafunze Abdul kugira abareke bahume amaso abanyagihugu ko bahanya amanyanga yibonekeza muri iyo komine yabo kuko imyidogo yabaye myinshi cyane. Ariko abanyagihugu bagasaba ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano guhagarika ayo manyanga ari nako batabaza umukuru w'igihugu nyine Cubero Varisito Ndayishimiye. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tuzucikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenzawe
aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV, Imana iba hezagire.